uriya mugore kuva ndamuzana yambereye ikigeragezo. Wahejeje kurogototsa? Umviriza, ani inkoni inyani none ukubitisha. Wewe? Wewe. Ndekura hama mbarikikeneye hama umbarize. Okay? Okay? Ndekura. Ase. Ndabizi bitabishaka kuvana cyo. Nimutsa nkinga kuvugana nawe nimushaka kuya. Vuga. Ariko kuvuga shiri uzi neza ko ufite umugore ngaha. Ndabizi ko mama ahebye kwita shiri. Warabiriye. Ariko ndakwingira nsimugeretse. Shiri. Ndabizi. Kisa amahujyanye y'isukuru. Ndabizi. Ariko ndakwingenza. Nubibagire ko utari amadivorce. Ndabizi ko kwingirisha kuko biza kubunyana wari amadivorce. Ndakwingenza pe karura agatima. Karura agatima. Ndemera ko amakosa ndayashize. Ndemera umutima uhangayitse. Unabikosoye ko nafise amakosa. Nimana turayikorera amakosa. Ariko tupfukamye. Tugeze mu matsiko. Ndakwinginze. Ibuke. Ibuke. Karo twaciye. Hameze neza muri kumwe. Narahetse. Please. Nibuke agaciro k'ibyiza twakoze. Ndabona ndasubira. Ndabizi ko shege. Ago ndakuzi. Kadogara muri. Ibyo bibazo wowe. Wembira arahari ntahari. Aho hari ni we bureka urashara kumuhamagara muri no mvura juntesha umwanya umbaza ibintu by'urafa nk'ubwo. Kandi ahubwiyo ngeso mufise. Kumukozi wanje. Weje. Nagata namubye afisa kama burya n'igisuzuka gira nta niki hanyuma ugatuzana ngo
mani mimi imvura sisanzwe ugira urayonga wewe ndayonga nyene kandi ndakwihanije ku mukozi wanje uraza umukozi wanje yena yarakora neza ariko umwamigije ubuhimbiri bwo kunywa itabi bwo kuborerwa ngo umukozi wawe ari hehe ngamba numva mega nyine biriko birasara bikamanuka muri no pataro ngohe ibice biduga bikava mu ipantaro bikaduga jinkano komeka umukozi wo muguri yazinga hewe womekande we ari tabi yamuguri ndakubwiye kizima ari umukozi wanje jewe ndagasore kumususu akamarayika urumva jewe ari karandana mu mico mibi ujya muhungu wawe hubwo polisi n'ubunyeno telefone kandi wewe nturi mabuja wewe yiko tukakunyasha umwana tufatira wewe yarabyimbye byose wewe warakaboyi ka akayaya wewe warakoropa no matwaro ati wewe nta bindi yakubariye ivyo nyene ibindi biriyo biri none akayaya none sawa ivyo biragusha hago uranaroga wewe kai miti bozi kizi n'umwana ntaye ngo yaya umuyaya ikiyaya umuyaya ikiyaya nani nderugira muko ahubwo wewe ndakuzi cyane nk'umugore wanje ndakuzi pe ndakuzi ko nagukunze kuva mu bwana bwawe ndakuzi cyane bihagije cyane kuko twarabanye umwanya utari muto kiretse ko twabanye mu bihe bibi cyane naraguhaye agaciro urabizi ngo rukundo uvuga ntari naraguhaye naguhaye icyizere ndaguha ubuzima bwanjye ndaguha umutima wanjye uratwara ndaguha utwanjye twose ndaguha umubiri n'uruhande byose uratwara urikorera bari urukundo nari naragukunze wewe ntacyo ntari naragukoreye ariko natangajwe n'ingene bamwe twahaye icyizere bamwe twaha ibyacu byose aribo bahindutse abazi bagahinduka nk'icumu ry'ingobe ibyo gota mu mitima yacu vovo ibyari magera byaragerutse ndakwinginze ntusubire kuvuga icyo kintu kisa umugore kisa umugore wanje ngaha aha usanga tunafatanye gucyanye cyo bikibazo kuba naragupfuye agasoni nkagushira ngaha mu rugo rwanje kugira ngo ntubeho nabi rero jewe ndagusabye please umva inyuma wewe nimba uzoba ngaho ukabaho nk'umukozi nimba uzoba ngaho ukabaho nk'ushaka indaro uduhabe ariko iby'umugore n'umugabo byararangiye nimba ro n'undi muntu agukunda wari kubiye kubana n'undi mugabo mbwatari jewe kuko ubujewe vraiment hamwe no kubesha ngo ndagukunda hamwe no kubesha ngo hari n'akantu gatoyi cyane ko kugukunda jewe no bandakubeshya Urarado goso yubatse we. Yana jino bitagiye. Naya, nigana ndikana kiratanga. Ngomba gufata. none ushora ushikugira abantu ko. None gasha wewe bagomba banderana gakade mu byo ndetse n'icyo birimo. Ndari kimwe urazi tuba mwibarabara. Aha n'abantu bahita umuntu wese araza kadodora ikindi natubaza ko boss yambujije. Ngo ntaje abantu bazarinjira ngaha. Rero jewe bisaba ko mbanza gukora amatohoza yimbitse kugira mbanze numva umuntu abaye karadodora wari mwato siro duwa pare kubaza umuntu ari karadodora ngaha paske ya mpambo kubera boss afite ibyamwa bijya andavye honyene cagira ubwo rero boss ndamubahiriza kandi nawe utegeza kuntahura paske ya mpamvu nawe urabizi igifaransa je ni boko paske ya mpamvu maze imyaka myinshi muri rupango
Kujya kadudu uratenza umuntu. Ndatwe niko kazi njebe n'igisuma kije ndagitweza kugira nikitwibe. Ndabingene nanje nashavuye ariko ukantwenza gushika nabihe. Ndagwa nuko wipapura urabizi je ngaha bimwe nemwe gupfa kunyemerako. Urabizi ko je tubatse rukiso. Kandi umusobanuza ngaha urazi nije nakwakiriye yakunane guhonyera ku makaro utaramenya rero. Ariya kwa boss nije nagusabiye akazi. Ndagati harijo kide mu gishaka akazi. Byose ndakuvugira byose turagenda urakora. Niyo mpamvu rero na wewe dukwiye kuza turagira contract yo kundi mabuja wa. Ariko kundi mabuja wa byibuze. Aya sindavye none rabinyemeza none. Gusura imabuja uri mabuja. Ndabizi ko imabuja kandi ibintu byose nakoze kugira ngo ushike ngaha byose utegereza kubikontrola avec votre tête. Ndiza kadogo. Ibyo uvuze nibyo ariko umviriza ariko ndavuga ariko ubike kundi mabuja wawe. Kadogo je nduba abakozi kandi ndabakunda. Umenya amajambo zo turaganira nawe ubwire urubibe kuri jewe ubundi umugore w'umuntu namwe bose utasanga tuganira amajambo nkayo byo byakira Madam Maki rero uri umugore wa boss. Umugore wa boss cyangwa ibyo sanzwe. Ibyo sanzwe. Ego ni sawa. Sanuzo tuzurafata nawe ko nacyo uravye nani nagenzo haba mbo umugabo wa mabu. Kimwe gusa kadogo ujura abagenzi mu kinda. Kandi ujura ikiyago mugiranira. Kimwe gusa kadogo ujura abagenzi mu kinda. Kandi ujura ikiyago mugiranira. Ndabona imisi yose ziko turashimisha kugira ngo nige. Turabyoba. Ngize hibe. Akajambo akunda kumbwira kera. Igezwe kugira ngo bambwire ngo bazi neza ko umugabo azi gute. Bibwira kumva bya jambo ngiye kwisubirira mu kugari kumva. Ndabitse. Okay, reka ndakwibutse basi ndumva ko wabyibagiye. Mbere ya jambo ugize kumbwira umwigo ko umugabo mwiza Imana yakunde neza. None n'umuntu ntarubyibuka. Ubundi kenshi abahinga benshi bavuga ko inzira nziza urusha mu cyuho zibiri. Bebe ukuntu numva ndagukunda numva kubera uno munsi no kubwira ko urukundo rwawe ari rwo bintu by'umutima wacu. Ndumva yuko ndashaka basibyiwe n'akantu na gato kazo kubabaza. Sivyo? Ya ikintu nifuza ni ukurinda gahinda kubona wishimye unezerewe utwenga. Muri make uzobura ikintu nafise nico nzoba nafishe be nzokirondera. Merci, ndagukunda. Ariko ndasimushaka kubatije. Sofu. Peruka ngozi. Uriya hanye kubera ko sheri buriya ngo ingoma yakukanze iyo ivuze ngo twa urahunga haje ikintu cyagukoreye ikintu kitari cyiza iyo kibonye gicakura rero maze kumva uriya mugore avuzwe na wewe nkora numva umutima wanje ukubika nakare urazi neza ko ari mukebawe sivyo ubwira rero
ndibuka uriya musaza ngaho narakubwiye ati tuma amafaranga tuzi aje gupanga ariko we nk'umugore mugenzi we warambwiye ngo shere dufise inzu nini yaca reka tumuha ahantu basi arara nta kibazo kumenya ntakora ni kangahe nakubwiye ati reka tu agende nimubane ngaho be nari ndabizi neza ko mutazigira mubana muhuza nari nzi neza ko muzigiriza kujyana ahubwo n'ubundi yari yaragutebeje be nakoze amakosa kubera ndagukunda umva nemera icyo umbwiye urabyumva raba bimeze gute shiri jone nagize bimeze gute wowe nawe hagati yawe na Fofo ibyo byabimenye ndetse kujya kumva abangara kandi neza ko kigeze kuba tubana ariko tekana inshingano zanjye ni kuguhesha agaciro mbe no mu miryango yanjye no mu bagenzi ubundi jewe yafashe ingingo sinisubirako niba nakubwiye nyine nyina w'abana banje uzokora urumambere kuvuga ibishimye bishimye sino bisigaho nyene uzokumana mbere nawe bibaza akarusho sawa kubera ko bebe iminwa yawe mpanda yikumbura everyday ubundi iyo usomye mpora numva mengo wasize ko ubuki niyo mpamvu ndayikumbura bebe usubira kandi usome rimwe gusa rimwe wow washitse kumbe Marabari bogare mubisigara umwana karibu kandi wisanzure ni muhira wisanzure ni muhira yego prema ndabizi kari kwa musaza ni muhira urakuye none kwanza isawa byarungutse kwanza ndabona ufata iki kwanza yo asha nokuri nagira mvuge ngo amazi oya musi asha je ndazi yuko ufise akavenyo je ni konwa kwere yago ko musigaye ngo akavenyo ha ni ndakorabire ntacu sivyo ni kwa musaza wawe katigeza kuba gahari sawa sawa sivyo ro bavuze yuko umuntu ashaka kuryama ari umukene akabyuka ari umutunzi uyu ni wa musaza wanje nzi yashobora no kunsaba marayikaramu nkayamwima mana ndabiheraye sister akiyumvira so
karibu rero. Murakoze. Wameze be. Hari twangoye nyene mugabo. Nawe nari maze iminsi ndakorana kuri wa telefone ni wari ku murongo muri no minsi. Abanda kubona ku murongo nkakwandikira ntusubiza. Ndavuga ati ibintu n'ibiki. Musaza nje yagize ingwanya yabatekereka nzo kumuraba. Ndageze imana nshaka gusanga no muhera nuko icyishimo byinshi. Imisi myinshi kaka. Ariko usigaye ugira ibiki. Agiye muratanga gusigaye ibiki. Sister na urambiba cyane. Uzima hamu. Yani sinzi yuko na nimero yiwanje uko yifise no muri telefone yawe. Ndayifise. Kubera ko ntibigire umuvugisha kandi nivyo abantu bavuga nivyo. Uvugisha umuntu amuvugisha umuntu ari mu bibazo. None Pito just niko ndakumva neza ukuntu ndikira ofisi ngorane kwanza nimero yanje wayikuye hewe. Yari muri telefone kaka. None gute uci imisi nyinshi ngana nko kose utanyandikira kandi ndi musaza umufutanya na sister. Ntuzi bazo nari ndimwe nawe. Ari sinziza. Bazo nari ndimwe navyo nakubari. None je iyo ngorane nabonye gute umugabo wawe mwandikiranye imbere y'amategeko yo gufata nabi bicima hirya nzira ico kintu je naco simva ko kimeze neza n'igitoma evre gute gufata nabi no mu mategeko mwaranditswe no mu mategeko neza biri mu muco akomeza gufata nabi fofo. What is the problem? Niki kibazo? Mu bisanzwe kaka kuvyabaye. Navuga nyine ko bitanyoroheye cyane ariko naje samutemo yanje. Urumva rero kaka mu bisanzwe uzi ko nakwandikiye kenshi nakwandikiye byinshi ibyo nakwandikiye nyine ntabyo bizo no gusigwa cyenda kubwira birenze bisumba bike kaka ntabirenze ndabico wafasha rabizi yuko twafasha n'icyo byinshi kandi nkabona ubuzima n'ukuri si ntabwo nabyiyumvire cyangwa nabyo nanashaka kwanza ariko nyine byama byashitse ni kwisi nyine ariko nawe ucubyumva. Sister mu majambo make ndakubwira ikintu kimwe yego jewe Turansumba ndi mutoyi wawe cyane kandi wowe uwo muryango we wanje uri n'amaraso yanje kuko ndifise amaraso amwe jewe nibanze kenshi yani mfise akoko ka mama indero nayikuye kwa mama rero sino kumva mushikanje ari mu bibazo nk'ibi ngo ndagutererane n'Imana yo mu ijuru yompa nate mugabo hari ikintu nako ndasobanukirwa neza gutume yaya yo kwirukana gutume yaya yo kuvana mu rugo waranditswe mu mategeko ukavayo ukava mu rugo iya quelque chose uravyumva sister just sinoshobora gutererana pe wowe famille wimva amahoro kandi ukomeze umwabukana ugasome ntugire ikibazo uranyongera nta kibazo mugabo sindavyumva neza ukuntu muyaya yo kwirukana ugahunga urugo sindavyumva kandi ntegeza kugufasha ko ndi musaza wawe wimva amahoro ngani muhera nuko wowe ukoze cyane nubwo bishika ugasanga mwebwe abantu umuntu arabakora iciza ejo mugera imbere mugaca muzibagira oya ariko gusa ndazi yuko nawe utoroshe we twarakuranye ndazi ego nari mutoye gusa narabibona nawe ntwari woroshe pe kandi buriya ndakubwira ikintu kimwe ururimi gumwe ukamayera sister Liki umuntu akubwira rero mushikanje uko biri kose jewe musaza wawe ndakuri inyuma sivyo genda tuze wowe uyumva amatekano. This is my house, inzu iwanjye na muzisanga jewe ndakuri inyuma musaza uravyumva
Popo. Fata. Sa? Ndakubaza uvuye hehe? Gutembeye? Gutembeye? Ubu rero kuri naraguhaye indaro nkirengagiza ku bintu wakoze usigaye witwara nk'agahene ko muki urisora ukinjira ukigira ibyo ushaka. Haro kubera warushitsemwe rero utishaka kumbaza ngo mvuye he? Ubona nduruyoya uri kurabaza ngo mvuye. Hewe, ivyo nije uri kurishuruka. Soka. Bawugira indero fofo. Haba imbajari juru. Ni juru nyene. Burya wiruka ko igenda gutunze. Nabaye uruyoya none. Nyimba ntunze nabaye uruyoya. Kutari uruyoya sindakugaburira nka kuryamika. Nenda kubaza. Uko wantunze je sinagutunze. Sinakuryametse. Kwanza ukwiye kunshimira. We waje usagute uraba mu mutwe usigaye uberewe. Ubu rabanya usigaye wamba waje wambara gute. Hewe umbegwa kwera ubu uranyambika ngo urandyamika. Nikora nifashe neza. Ahubwo ukwiye kunshimira jewe. Kandi rero ndakwinginze. Jepa nakujura amada ngo mvuye. Je sinduruyoya. Popo. Uramara kwanza ndabe neza uri kurabwira amajambo. Bayakura shaga sindakura ku bushake bwawe. Ubu sindi wa mukozi wawe uzi. Ubu ndi mabuja wawe. Uri mabuja wanje. Asha nyimba uri mabuja wanje mugabo ntiwo muzeyo noja. Niwo muzeyo noja. Popo ndazi gufisa kari mikarekare. None umugabo sinaguhebeye none uri kushaka kwiga. Uri kushaka kwiga. Ni wamumpebeye hewe. Abandi bagore bubaka urugo rwabo neza ariko wararusambuye. Sawa nawe ni wubake. Kandi giharira ibijya mbere n'ijya nyuma juri kurashira ku muntu. Urumva? Ibijya mbere n'ijya nyuma. Popo umunsi ntazogushira ku munwa n'umunsi utazogutaha mu nzu yanje. Kuranyumva? Umunsi ntazogukontrora nakubaza uvuye hehe. Umunsi uzotekera bijye bintu byawe biri mu nzu ati je ndagiye. Niho umunsi nzosura kwirukana ubuzima bw'iwawe. Burya urabona hari ibintu bikunda gushikira abagore ba kabiri. Vraiment je sinoshavuzwa n'amajambo uri kurambwira. Abagore ba kabiri nuko bumeze. Wowe cyambere raba wishire hasi. Kuko we ni wanditswe. Jewe ndacanditswe. Ntarakura ko atanga ikintu cyambere kwanje. Uzumubaze. Mbega fofo mwana sinyu. Baramubwira divorce. Hama ubona ko kumpagarara hejuru. Jewe reka ntaco umfate nk'nyene ntumbaze sinzi. Mugabo jewe ndi umugore wa mbere. Ndi umugore wa mbere. Wejeje kuvuga nagutwenze nakugaye ngo naranditswe ijya yanditse niyifuta. Uri kuranyumva? Ahubwo hari icutazi. Kuranyumva ko hari icutazi. Aka kari muri kuragotoreza ngaha. Uzokavugira hariya mu rukanda. Uzokavuga umugabo wanje akumva. Uri kuranyumva? Kindi naco. Simye no kuvugana nawe. Sigara iyo wari ugegenda uyobayebe. Ocha. Kanigire. Ugende bari kuyobayeba hariya hama uransanga ku muntu.
telefone yawe wayizimije uvuye uvuye telefone singiye ideshaje yenda kurishaje none ugenda ukamara amasaha atatu ngaho ntagiye wagiye ntazindi kintu na kimwe uvuye nari nagiye kuri mu nyine nagiye kare nakubwiye ngo uzajyamo akatarugi wawe kandi cyadira ko zuri nyangu nagiye mu isoko ko ngasi mu kabari si kwaso si kwa nyoko shaka vuga wona message mu twegahora ivyo biraguhangara kumotereza ibiyoga ivyo birakunakora biragusokora kandi jewe nsaze ndagusangira raporo kwa boss none wewe watanga kunywa inzoga ryari nazishaka kubarisa kindema kandi izo ntibikureba gikorikira motereza bitari no kwirukana jewe ujya jewe maze kwicana 99 abura umwe ujya nkizijana rero kiraza jewe ko iriko furari bagibagiye iko irikuba kitugubako bagibagiye umaze kwimita kanga mugire ndero niyo mpamvu nkayamba ntaborewe kukubika mu kabati uvayo ejo mu gatondo gusa nimba wayamushira wari kubwira ati yebite nzogenda gusa kuba muzi ukatika gutanga kugenda ama nta kibazo gusa dusubira gukora kubera yuko mbere ndawukunda cyane simba ngomba kugenda mwibarabara ntazi ikintu uko ngiye kugira ikibazo nje mu mwana gusanizire mutambesha kazayo Let's go from the top of the set to set some guy. Aramfashe aramvuka arankubita hasi nukuri shina kujya mu kuri kwatafisi yambye ati wowe naje uzombona ngo mpaka we ndakwisha niko yambwiye ngo azonyica arafata ngo umenye ngo hajya uri ngo nije nari ndahari ngo ivyo wigira uraje umushirangire mu barabara kugeza abantu bashobaza ukabaza kurorera intambara yiwanje na fofu arankubita ushaye n'umugore n'ababara uyu mugore tubana ngaha narakwihanije hakiri kare kitumwirukane urankamwumva rero ikintu gihari ugiye kuraba icyo muzaba umugabo ubundi ngo mubaze ibintu bisanzwe atemeye kugenda iwabo ubundi niwe byose wari wabigize niwe byose wari wabigize wagize umutima w'ikigongo wibagira neza amabi yadukoreye hariya wibagira neza ikimuntu nk'umukobwa mugenzi wawe rero jewe ugenda muzi cyane kurusha ndazi ububi bwiwe ndabuzi rero reka nze kwanda turavugana aho usigaye inshingano zanjye ndakubwira ni ukubusika ni ukubona wishimye ni ukubona umutima wawe utari magahinda pe urabyumva aho ndakubwiye ndahanze kandi ushaka no kushitsa kure cyane sibyo nta muntu n'umwe ushaka ko azoza kubuza amahoro nihari nk'ihembe bene ibyo bindeke sibyo bisubwe umbona bisubwe umbona okay tekana ndi umugabo wawe n'umuzi no gushaka kumera y'isi sibyo we boss nsangana gusohora nawe no musi
Eh, boss. Eh?